Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana ndabaramukije amahoro ya Kristo. Reka dusanga ijambo ry'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Mariko igice ca 15 umurongo wa 6 gushika kwa 10. Handitswe ngo muri iyo minsi mikuru yahora barekurira imbohe imwe uwo bamusavye. Hariho umwe yitwa Baraba yabohanwe n'abagararije bisha abantu muri uko kugarariza. Ishengero riraduga ritangura gusaba ko bagirira nkuko yamenyereye. Pilato arababaza ati muragomba ko mbarekurira umwami w'Abayuda? Kuko yamenye yuko ishari ari ryo ryatumye abaherezi bakuru bamutanga. Ijambo mpagara ko gose ni kuri uyu murongo 8 ivuga ngo ishengero riraduga ritangura gusaba ko abagirira nkuko yamenyereye. Mukundwa uri kurankurikira, nagomba ndakwarira ijambo ngo arashoboye kukugirira uko yakumenyereje. Witege ko akugirira nkuko yakumenyereje, nawe usabe. Aba bagiye gusaba umutware yari aserukiye ubwami bw'Abaroma, ntiyari umwami, yari umutware, yari nk'umuguverneur araba ko gace. Abasaba nkuko yabamenyereje mu minsi mikuru. Ariko twe dufite Imana, umwami w'abami, uganza abaganza, yatumenyereje kutugirira neza. Uribuka ibyakugiriye, uribuka ibyagukoreye mu mwaka uheze, mu ndwi iheze, mu kwezi guheze, mu myaka 10 iheze. Uribuka ibyagukoreye utaramenya n'Imana, ukiri umwana mutonyi. Uribuka ibyagukoreye ugikizwa, uribuka ibyagukoreye umaze kugendana nawe urugendo. Yarakumenyereje kugirira neza, nuba arasubira kugire neza. Kubera iki? Kuko ni mwiza kandi agira neza. Ijambo ry'Imana henshi yatubwira ngo nimushime Uhoraho kuko ni mwiza kandi imbabazi ziwe zamahiwe bidashira. Zaburi ya 34 umurongo w'9 iravuga ngo nimwumvirizeko, ngana umurongo w'8, nimwumvirizeko mumenye yuko Uhoraho ari mwiza. Reka ndababwire, reka ndakubwire, witege ko asubira kugirira uko yakumenyereje. Aba baraduze batangura gusaba, nawe uduge mu masengesho. Wari waracitse intege, wari warihebuye, usubire kuja imbere y'Imana, ugira amafungo, usome ijambo, uduze ukwizera kwawe, umuhimbaze, umushimire ivyo yagukoreye, maze umusabe. Aba ngo babitumwe n'ishari, ariko we ntuja gusaba ubitumwe n'ishari, uja gusaba ubitumwe n'ico ugomba ko agukorera. Ibuka ko bagiye gusaba ngo akabarekurira, ngo yama barekurira imbohe imwe mu minsi mikuru. Kumbure hari ico ugomba ko akugirira, hari ico ugomba ko agutabarako, akigukorere, akubohorere imbohe yawe, akubohorere umuryango wawe, akubohorere business yawe yafunze, burse yawe, visa yawe, amashure yawe, igihimba c'umubiri cyo kiboshwe n'ingwara kanaka. Wibuke ivyo zagukoreye, akubohorere ivyawe n'abawe. Ndavuze ngo Uhoraho abagire neza nkuko yabamenyereje. Murakoze kudutega yombi. Imana ibahezagire.